ryacava mu modoka biruka abantu bane bambaye civile harimo n'udafise inkoho acarava mu modoka nawe acararuma inkoho Kalashnikov yarumye inkoho acabatangura kunkubita barankubita ngo ati ntimunyishe n'umushinga mateka ntimunyishe ngo n'umushinga mateka ngaha ngo yarwonye ngo nimuterure ngo mushire imodoka ngo nonyene ngo terura cabaranterura twagomba kubeshuza kandi ibihuha vyavuzwe cyane cyane kuri izi mbuga za Gihuri aho havuzwe yuko hariho umushinga mateka yagomvye kunyuruzwa akagirwa nabi kuko rero ibintu vyagenze dufatiye ku amatohoza ageze nyene ndumva ko ngo nduhishijwe mugabe n'igihugu baca baratera induru ati bagomba bica umushinga mateka bagomba bica umushinga mateka hacaza hiruka abapolisi bo kuri peje bari hajya turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye kuri Mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu mwanya wandi makuru twabateguriye nkuko dusanzwe tubikora, murakurikira amakuru hamwe n'ibiganiro bigiye bitandukanye ku ngingo zirimo politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, vugwa mu kibano, mu ntwaro, menyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ngingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatohoreje ku ngingo zigiye zitandukanye. N'amakuru rero mugiye gukurikiramo byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari inkuru idasanzwe tugire tugaruke ko ni inkuru ya mbere ugiye kumviriza kuri Hejuru TV ivugwa kuri ibi bintu, nyuma yuko rero hari n'abandi bagiye barayishikiriza amakuru agiye atandukanye, ariko version y'uyu munsi yo ntisanzwe ntuze gucikwa. Umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya wa CNDD-FDD yarahazwe kunyuruzwa n'iperereza ku wa gatandatu, yarakubiswe bikomeye, yaramenywe ijisho, yarebwe n'amafaranga ibihumbi 500 Rundi be na telefone yabikorewe n'abakozi b'iperereza bari muri kaminote double cabine biyo bitabona. Muri iyo modoka y'iperereza harimo n'uwundi munyagihugu nawe yari yamenwe amaso. Wakorewe ivyo no mushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya yatowe mu ntara ya Kirundo ariko asanzwe aba i Bujumbura. No mushinga amateka wa CNDD-FDD bikaba byaramubaye ku wa gatandatu heze. Ico rero yaratabaje umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe ati bibwira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu canke abagutwara mu nama nshinga amateka kumbure bagufasha. Aho neho Burundi bugeze no mushinga amateka aravye nabi aranyuruzwa, umushikiranganje wa mbere nawe ataco afise ari bubikoreko. Kuri uyu munsi rero niho hagiye ahabona ivyatangazwe na Colonel Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati n'umutekano kuri iyo dosiye, yaraye atanze ico yise umuco ku vyashikiye umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya ku wa gatandatu heze ku mugoroba. Insiguro ya Pierre Nkurikiye rero iragoye no gutahura, akavuga ko imodoka zitanu zahuye mu Kamenge, avuga ko bari baborewe, avuga ko bari bazirimwo ndetse bagwanye. Ni igifungu gikomeye cyane kuri uwo mushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya. Mugiye gukurikira muri aya makuru, ubwiwe murakurikira amajwi yiwe asigura ivyamubayeho, ndetse muze no gukurikira ivyatangajwe na Pierre Nkurikiye muri iyo dosiye nkuko rero yagiye arabisigura. Ku ngingo ya mbere rero nivyo tuza kugaruka ko abo bompi mukaza kubumviriza. Ingingo ya kabiri rero turaza kugaruka ku myidogo y'abapolisi b'u Burundi bavuga ko bamaze imyaka 4 badahawe umwambaro mushasha, bivuze ko kuva ikiringo c'umukuru w'igihugu Varisito Ndashimiye catangura nta uniforme nshasha bari bahabwa. Hamwe n'ayandi makuru rero aza kugaruka kubiriko biravugwa imyamamazo y'amatora. Muri aya makuru ntuze kubicikwa, reka rero mbasabe kugira ngo nimucikwe. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Reka rero mwumvirize umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya yakubiswa arashwaya, ndetse mukaza gukurikirana verisiyo y'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano avuga kuri iyo dosiye y'ikubagurwa ndetse no guhakwa kunyuruzwa ku mushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya bivugwa ko ngo yaraburiwe. ndagize mwaramutse babaho mushinga amateka amajena ashaka kwamenyesha naretse kwivuga ngaha muri groupe ndakibwe premier ministre no cyambwira ati kibwira umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ugitange no ku kazi wanyu barabe ko ari cyo bofasha. Jewe jo nariko ndava à l'intérieur du pays, hari nk'igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro ndi mu modoka double cabine yera, niho naza mbona haje imodoka ya double cabine ifise ibiyo bitabona, barahagarara baca mu mushoferi nawe munye bamuhagaze imbere nawe cyarahagarara
ryacava mu modoka biruka bari abantu bane bambaye civile harimo n'undi afise inkoho acarava mu modoka nawe acararuma inkoho Kalashnikov yarumye inkoho baca batangura kunkubita barankubita bwa je ntimunyishe n'umushinga amateka ntimunyishe ngo n'umushinga amateka ngaha ngo yari wonyene ngo nimuterere ngo mushire imodoka ngo wonyene ngo terura ca baranterura ca bashira mu modoka ca bantwara 500 nari mfise mu mufuko nari nayarutiye ejo muri Bankobo Imwaro hama baca bantwara na telefone ntoya nari mfise nari naguze nshasha niho ntaca mbana umuryango n'amaguru ndabana barugara umuryango nanje ndabana nyene ndashiramo akanyarigabo mugabo nyene ndumva ko ngo nduhishijwe mugabe n'igihugu baca baratera induru ati bagomba bica umushinga amateka bagomba bica umushinga amateka haca haza hiruka abapolisi bo kuri peje bari hajya kuri gare du Nord ko byabiri hajya kujya mbere mu nyuma abapolisi baza kunkwiga ngo bankure mu modoka ujya nabaca barabafata nabo ngo baburize imodoka tujane mugabo mu modoka harimo undi muntu bari bakwise na nyine bamumenaguye amaso mamaze kubona ko byamenyekanye niho baca bagiye batwara uwo muntu ko je baca bankuramo abapolisi baransigarana niho baca batwara umuntu ari mu modoka bamutwara kuri zone ngo niwe aca basiga bamusizeho ngo niwe yariko arakwita umushinga amateka je sitso ndabwa tumwe n'igihugu ntarengane ubu nawe yari mu modoka ariko arakubagurwa nk'uko kwanje tubona nako n'amaso bayamenaguye wewe je bamenye rimwe ndio bari bamaze kubitamwe ingumu ahani ca nifungisha amaboko maso bakubita ku maboko mu nyuma niho abapolisi baca bagira baza bajya kuri zone baca baraza kubaza abo kuri ntuzeya abo muri page baravuga ati twebwe uwo muntu ahubwo Imana irakoze ko tubona twamukuye mu modoka bari bamujanye ati nabakoze muri documentation je nababonye imodoka nayibonye ati mugabo ikibabaje gusa nuko tashoboye kumenya plaque ko bari bayifise n'igihuzo rero je nashaka ntabaze kandi sindeha ko ngaho mu namashinga amateka simvuze namashinga amateka canye batwari namashinga amateka mugabo abakozi bamwe ngaho mu namashinga amateka harimo abafise mu ruhari bibintu shari sindiko ndabideha harimo abakozi bamwe mu namashinga amateka bari nyuma y'ubu bwisha buriko burambako reka ndabereka amafoto nyene bari bangize ayo majwi muhejeje kumva na y'umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya reka rero mwumvirize ni byatangajwe na Colonel Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intware hagati n'umutekano bikaba birimo igifungo cinshi kandi gikomeye cyane kuri iyo dosiye twagomba kubeshuza kandi ibihuha vyavuzwe cyane cyane kuri izi mbuga za Gihuri aho havuzwe yuko hariho umushinga amateka yagomvye kunyuruzwa akagirwa nabi kuko rero ibintu vyagenze dufatiye ku amatohoza ageze nuko hirya yejo igihe c'amasaha ku mugoroba hariya kuibarabara rikuru ryinjira muri zone ya Kamenge aho rihurira n'akabarabara ka mbere kaduga muri iyo zone nyene hahuriye imodoka zishika kuri zitanu hanyuma baranka kubisanya kugira ngo bamwe bose bashobore kurengana aho rero kurindira ababijejwe kuko ntibari na kure yaho abari mu izo modoka bari bamfashe mbere n'urukanywa benshi bararenza bashimye kugomba kuvya barasohoka barashwana baca batangura kugwana hagati yabo hariho rero abakomeretse kandi ni imwe muri izo modoka zitanu imwe yarimo uwo mushinga amateka nirire muri izo modoka tuvuze abazirimwe bahavuye basohoka batangura kugwana hariho rero abakomeretse hariho mbere n'umupolisi ari mu bapolisi baciye batabazwa kwa bene igihugu baciye batabaza abapolisi ko ntibari kure harimo rero n'umupolisi mu baje kubanguranya abo bariko baragwana nyene bahavuye bakubise umutwe arababara nawe nyene yajanywe kuvugwa mu bandi amatohoza rero ivyo nivyo amaze kwerekana ariko arabandanya kugira ngo vyose bimenyekane ukuntu vyagenze abo bagwanye bamenyekane umwe wese ico yakoze hanyuma irungike gutungane kugira ngo umwe wese azoheze abazwe ico yakoze aha rero duciye tuboneraho n'akaryo ko gutanga impanuro ku bantu bose baca mu mabarabara cyane cyane aba bariko baranyonga ivyuma bwa mbere ho nuko bo kwirinda kunywa inzoga bakarenza na cyane cyane
iyo bariko baranyonga bino vyuma musanzwe mubizi imbere ko ari nikosa. Kigira kabiri nuko iyo bishitse bakazibirana batohisubira guhirahira ngo bagombe kwikemurira ayo matati kumva n'amatati aba yavyutse. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura abajejwe kubereka aho baca ntibari kure na kure, bari hafi na hafi, kandi murumva ko naho nyene baciye bitabazwa ubwo nyene n'abene gihugu baca baraza kubanguranya abo bariko baragwana no gushobora kwereka umwe wese ategerezwa guca. Tugashimira mbere rero n'abene gihugu ko babangutse barabwira Nyamiramabi zari hafi ukwama barikanuye kugira ngo igihe cyose babonye ibintu nk'ivyo bishitse baca bamenyesha abajejwe umutekano kuko ntibaba bari kure. Ivy'umutekano muke rero ndetse n'ivyagiriwe uwo mushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya nuko vyoba avyifashe niwo muco rero bagira ngo tubahereze. Ku rundi ruhande rero abapolisi b'u Burundi baridoga cane ko bamaze imyaka ine badahawe umwambaro mushasha. Mu bapolisi b'u Burundi rero akaba hagira ati amahoro turifuza ko mwudufasha gushira habona amagorwa abapolisi b'igihugu barimwo kumbura abategetsi bo mwumva ndetse bo kumva kamo kanyu. Mu vy'ukuri ubu abapolisi benshi ntibakigira umwambaro impuzu n'ibirato vyabahereye ko ubu haraciye imyaka ine irenga atana kimwe baduhaye. Aho rero uje usanga abapolisi bariko baribana imyambaro n'imbotine nka jewe nkwandikiye ibotine yanje barayitwaye. Si ivyo gusa rero bibana impuzu z'imvura be n'inkofero canke behan navyo nyene haraciye imyaka ine batabiduhaye. Abapolisi rero ngo turarenganywa cane, abasirikare bo murabona ko baguma babahindurira buri mwaka. None ntidukorera leta imwe canke twebwe ivyacu biribwa? Iyo tubajije ico kibazo nta yindi nyishu batubwira atari irindira, twararindiriye twarabuze. Hari ikintu rero kibabaje cane kandi cananiranye hano iwacu. Mu bindi bihugu umupolisi mu mushahara bamuha bongera ko yo kugura umwambaro w'akazi maze bakaca bashiraho n'imangazini y'igipolisi, umwe wese rero akaza arigurira uko abikeneye. Ubu iyo turonse umuntu yashoboye kubika neza umwambaro tugura ibihumbi 30 y'amarundi, turonse rero n'uwabitse botine tuyigura ibihumbi 30 y'amarundi nyene. Ariko biragoye rwose kumuronka, nakamaramaza kubona igihugu kiduha akazi nk'ikiteka nkaka, ariko rero duhe umwambaro w'akazi. Muzorabe ahandi hose umwambaro w'abapolisi ufatwa nk'iteka ry'igihugu, muzarabe uko umupolisi ahagaze mu ishusho ikomeye y'igihugu. Ariko hano iwacu abategetsi baraca iruhande y'umupolisi yambaye impuzu zacuye zaheze ziteye ibiremo, inkofero zataye ibara, ikirato capinze, bakumva bisanzwe bakirenganira. Ntaco tugifise tuvuga twebwe, muraraba mwebwe mutuvugire n'ivyo mwatoranye murakoze. Ubutumwa rero burahambaye cane ku mushikiranganje Martin Teretse jerwe wa polisi arakwiriye no kuvata nkama. Na makuru rero aba yashikirijwe n'amasoko yacu ari kurumviriza ko n'igipolisi naco kigira ivyo gishikiriza. Abasirikare abapolisi rero bariko bidoga ko ta uniforme baheruka akuronka. Mu yandi makuru rero ariko haravugwa cyane, hari imyamamazo iriko iraba mu bice bitandukanye by'igihugu. Ni imyamamazo rero yatanguye kuri uyu munsi igaruka ku matora yimirije muri 2025. Harahera rero iminsi mikeyi kugira ngo amatora abe. Reka rero tugaruke ku vyagiye birarangwa muri iyo myiyamamazo. Mu myamamazo rero reka twibukanye ibiriko biraba. Ikiringo cyo kwiyamamaza no kuva ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu 2025. Imyamamazo reka bitangura isaha 12 z'igitondo ikarangira 12 z'umugoroba. Biyamamaza rero bakaba bakoresha amajambo, indirimbo, inyandiko hamwe n'ibinyamakuru. Hari ibibujijwe rero harimo gukoresha amajambo yo gutukana hagati y'abahiganwa, gutanga amahera canke imfashanyo mu kurondera amajwi, imiduga n'ibindi bikoresho vya leta. Hari ukwiyamamariza ku mashuri ayigenga na leta no mu bibanza vy'akazi. Ushaka gukorera ibyamamazo rero ahantu kanaka abanza kubimenyesha uburongozi bwa komine mu masaha 28 mbere yuko ahakorera. Ni gutyo rero vyoba bimeze. Ariko President Varisito Ndayishimiye rero akaba
yageze mu kibanza umuganga uri ku butegetsi watanguriye imyamamazo. Umunyamabanga mukuru wa Reverien Ndikuriye rero akava yavuze ko guhitamwo intara ya Butanyerera nk'ikibanza co gutanguramwo imyamamazo bitaje giturubuka muri mu ntumbero yo gutera iteka z'abukuru wabo Petero Nkurunziza mboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD yari asanzwe avuka muri iyo ntara. Kukaba nkako Reverien Ndikuriye rero yaciye asaba abagumyabanga bari ngaho bose guhaguruka bakibuka sogokuru wabo mu kiringo c'umunota wose, ntiyibagire no kubibutsa ko igenekerezo ry'uno munsi rya 13 Rusama ridasanzwe kuko ryibutsa intsinzi ya demokarasi mu Burundi. Hari byinshi rero biriko biravugwa cane, n'inkuru rero turiko turabateguriza kugaruka kuri iyo myiyamamazo yoba yabaye kuri uyu munsi. Ntumuze gucikwa mu masaha ari imbere tukaza kubigarukako. Amajambo y'urwanko no gutera ubwoba ikayanzira kuva hatanguye ikiyago c'amatora nivyo biriko birigaragaza. Naho rero ikiyago c'amatora gitanguye vuba ibintu bimeze nabi mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Ikabaro uri mu ntara ya Kayanza muri aruko bw'u Burundi, mu buyobozi w'umuganga uri ku butegetsi yateye ubwoba abanyagihugu yambaye umwambaro w'ico gisata afise n'inkoho y'icina, atanga n'amajambo yo gutera ubwoba abayoboke b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivyo biratandukanye cane n'ivyo umukuru w'igihugu yasavye aho yateye akamo ko gutekana. Hashize amasaha 48 ikiyago c'amatora gitanguye ku mugaragaro mu Burundi, haramaze kuvugwa ibikorwa vyo gutera ubwoba mu makomine amwe ikabarore ku musozi wa Buyumpu. Ibintu vyahungabanye cane mu bikorwa vy'iterambere rusange vyabaye ku wa gatanu. Gaspard Nsabiyaremye n'umunyababanga w'inama y'abajejwe intwaro mu nama ya komine akaba n'umuyobozi muri DPE, ubwo n'ubuyobozi bw'intara bw'inyigisho, yaraje rero yambaye impuzu z'umugambwe afise n'inkoho y'icina isa niyo bita Kalashnikov. Ivyo vyatumye abanyagihugu benshi bacika ubwoba. Ariko rero ikibabaje kuruta vyose n'amajambo yavugiye aho mu kibanza c'iterambere rusange. Yaravuze ati uzotora umugambwe CNL azomenya aho anyura. Aya majambo rero yaciye yafatwa nko gutera ubwoba kwihishije. Yaciye rero abandanya avuga ko iyi nkino y'amatora igomba kurusha zo muri 2015 hamwe na 2020 aho CNL yariko iraronka abamushigikiye ku musozi. Abajambo rero atandukanye cane n'ivyo umukuru w'igihugu yasavye niyo yavuzwe kuko uwo munsi nyene Gitega umugwa mukuru wa politike mu gihugu hatanguzwa ku mugaragaro ikiyago c'amatora. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasavye imigambwe kwifata neza no kugira kwihangana no gukina amatora mu mutekano. Yaravuze ati amatora ntabwo yo kuba isoko y'intambara, agomba guteza imbere demokarasi ntibibe intwaro y'iterabwoba. Yaciye rero agabisha kuvyerekeye uwuprovoka no gukoresha urugomo, yibutsa ko Burundi bushaka guheba ivyo vyashiga kera. Yasavye kandi ko inzego z'umutekano ziguma hagati zidashigikiye umugambwe n'umwe kandi zikakingira bose atakuvangura kwa politiki. Ubwoba rero bw'uko ibintu vyotosekara ikayanza nibwo ubuhari. Ikabarora ayo majambo y'umukuru w'igihugu asa n'ayahereye kure. Ivyavuzwe na Gaspard Nsabiyaremye vyaribukije abantu ibihe bikomeye vy'amatora yahahise. Mwigisha wo kuri iryo shuri ryisumbuye kuri komine yavuze ati turafise ubwoba ko amaraso yoshobora kumeneka kuko n'abayoboke ba Rwasa ya CNL nabo nyene barafise ukwiyemeza. Bamwe muri mu baturage rero bakaba bavuga ko biteguye guhunga mu gihe ibintu vyotosekara. Abanyagihugu rero bakaba basaba ubutungane bagaya ukutabugora. Abanyagihugu benshi rero bakaba basaba ko Nsabiyaremye yofatwa kuko bamwagiriza gutera ubwoba, bavuga bati amajambo nk'ayo adusubiza inyuma, dukeneye amatora yigenga kandi mu mahoro. Umugambwe CNL rero uburakari bwo ni bwinshi kuko umuyobozi wayo mu Kabarore yavuze ati nuko bibandanya abayobozi ba CNDD-FDD bama biyumva nk'abarenza amategeko, baratoteza abayoboke bacu mu gihe ubutegetsi butabibona. Yaciye asaba ko seni ni komisiyo y'amatora yigenga yo kubahiriza uburenganzira bw'abamamaza bose ku rugero rumwe. Mu gihe rero ikiyago c'amatora kigitangura, ibi vyabaye biteye n'amakenga kubwo kwizera ico gikorwa. Abategetsi rero barasabwa kwihutira gufasha ingingo zikwiye kugira ngo hubahirizwe ivyemezo vyafashwe n'urwego rw'igihugu. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru tugenda turabategura kandi tukabashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana bahezagire.